ranye yaratubwiye yuko wamuteye iyo ngwara yitwa Sherine urumva asabona chika ngoja kwanza imbona chika none rindira guhinkuru none kutwenga amazi uri ko ari Sherine je namusavye adresse navuga ati je umuntu kugira ngo tiranwa muga rero nzi yuko muri iki gihugu muri ubu Bujumbura ni bande bitwa Sherine oyama voilà attention sasa ngoja sasa ni mbimani ngoja sasa niseme mpamvu nanje bugiye nakona natangara urumva unacheka mwenzako sivyo ahasubire kuko ahajewe kuri si heza ngira mwabibonye naberetse ukungene meze be open uguruka tubyire bon ya oyaba hari ibintu bitari byo kuzana ngaha deja ni private life ariko yarinjiriye abajama man imagine umujama yapfuma bi yagenda handi hantu ntazi ntabona ntashobora kubona muri make nari mfise umukobwa dukundana ya umukobwa twarakundanye bien tunyene ya sasa hacagira igihe jewe namwiyumvamo aca hagaragara uwundi mu maso yanje ndamukunda nakagaye karenze imagine umuntu w'umugenzi kandi abagenzi batandukanye yumvuga ati numujama ariba ugasanga sinzi umva nko kwihora system kuko hari amajambo yavuze muri uwo mwanya acambwira ni jewe kweri ikintu nzogukorera mu buzima bwawe uzokwicuza kandi kuko usubije inyuma mu buzima uzokwicuza ngiye gukora ikintu wewe nyene n'umuryango wiwawe uzondondera bo ivyo bintu wasanga ngira ibugishavu ni hatarushoye usanga ryari shavu ushoye usanga ryari iki ariko nyene ivyo nimba byarahabaye aratahura ko ngira ryari shavu ko nawe nyene ndibaza yuko atahura nimba mwaravuganye nawe aratahura yuko yakoze amakosa ndanka umuntu angaya in my life yaradutumye ati nimwamushikira genda mu musabire munafukame kugira ngo aze basi sivyo aze amfashe ambabarire ankure ko iki cyaha iki gikogwa yanshizeko uko araremvye amaze 6 mois donc rero mu bisanzo mwaje ngaha ntimaje kurondera amakuru mwaje kunyagiriza ko bo oya ntitwaje kwagiriza ahubwo twaje kurondera amakuru tumve biciye mu mizi sivyo biciye mu mizi tubice mu mizi twumve neza intandaro y'ujya muntu kugwara yari ihe ko yatubwiye ati intandaro yose ni Sherine okay reka nanje renda baha amakuru urya kata gahungu I'm sorry yagendana reka tubifata nta kibazo yagendana n'abakobwa benshi cyane sinzi impamvu mushoboye kuba mwagize ahubwo muragenda mubaza ati tubwire undi muntu numbaze ntumbaze yoba yarasinzi yagenda abantu benshi bacane sinzi impamvu yumvireje ahubwo navuge ko ari nkumbu kuko ndabizi yuko ngira nyacu gwako ngira hose. Hello la famille, hello bakunzi ba Ashali TV aho muri hose neze ko meze neza nanje ndashima Imana kabisa uko uramutse ukongera ukirirwa nivyo gushima Imana nivyo gushimira ubuhoraho ko hariho benshi baba bubuza ubuzima buba warose no musi so uno musi nko mubona ndi kwibajaji urashaka kwiyumvira ati kweko no musi atuganirije ageze hano ndahikaneze ko mwarabonye kiganiro nakoze n'umuntu agwaye ndetse aremvye cyane yatubwiye neza yuko yagize ikibazo cyo kurogwa ndetse akarogwa amagara abadukurikirana benshi ngo mwarabikurikiranye yuko yarozwa amagara ndetse aranatubwira ati uwamuroze n'umuntu barihora bakundanye umu ex wiwe ariko aranatubwira n'izina navuze ati nkuko namwemereye ko nzomufasha nzobikurikirana tireka ngende kumurondera kugira ngo menye mu mizi ninjire mu mizi neza menye nawe ikibazo cyo nawe akivuga kwiki ese aremereye ko ari wowe yarabikoze canke bimeze gute kurikirana Ashali TV kugira ngo dukomezanye no musi nagiye kumurondera ubwanje mugume mukurikirana kuna gushaka kwihereza umwumve n'ivyo ruza kuyaga peut-être hari yaho muza gusanga muvuga ati uwo nakarafise rezo canke nta rezo afise cyane mukavuga ati ukuri ko wagaze he yes behind the camera ndi kumwe na Silva umunyamateka gumakora neza ariko kandi ndabigusa neza yuko mugomba kugira subscribe mugire na share cyane kugira ngo kino kibazo gishikire kure gishike ku bandi cameraman twagiye
Yes, bakunzi ba Ashali TV mwakomeje kudukurikirana nko twabwiye tugiye kurondera umukobwa yakoze kiriya cyaha ariko acagirizwe turamenye neza ko ari we yagikoze twashitse mu karere batubwiye ariko kugira ngo ntituzimire tuko dushaka kumuhamagara kugira ngo peut-être nimba ari hafi aze kututora cyangwa dubwire adresse twamusangaho ntimuruhe kutubangira arindira gato kugira ngo tuyage nawe shof banduzi imyaka muto gato. Alo? Mahoro. Mumeze neza? Ni Elma Love mwarimu muganira twari twaganiriye kare tubabwira neza ko twava tuza kubasuhuza ariko turi aho mwatubwiye dushikira sasa sinzi ko modo indi adresse nziza kugira ngo tubashe gushika mu rugo neza. Sa? Ati ni Elma Love mwarimu atubwiye neza yuko tuzakuza kubasura twashitse kuri adresse mwaduhaye ariko ibikurikirana ntavyo turatora turamo ku gasoko mwatubwiye. Ego turamo ku gasoko mwatubwiye. Reka ndabe ko nobwira nobona uza kwatora muhira gende muhira. Sawa murakoze cyane. Muraho nyene exactement. Ego ahanyene ku gasoko mwatubwiye no turi. Okay mukana. Sawa. Yes, kiraciye mu cyambere baratubwiye neza ko bagira baza kudutora ariko ntimuruhe mugoye nanje kugira ngo nze kubatoreza inkuru imeze neza murazi neza yuko twabonye ikintu kibabaje ntitwocicarira ngo dufunga amatwi dufunga amaso fo turondera do need ngene bimeze natwe tumwe tubashikiriza kugira ngo mumenye ico muzokora uwagikorewe n'umwana w'igihugu guys tukomba kumuswikira twese oya peti nzogushira nk'undi musi ntacyo sivyo wakoze kwanshika. Yes, bakunze Ashali TV nko wibonye badushikanye mu rugo batubwiye ko ari ngaha anya aho tugiye kurondera wa mugeme peut-être mwese marabizi ivyo turimo ariko kumana natwe kugira ngo tubahereze inkuru ityoroye ndetse ikuyemo iki ububeshi cyangwa ikiniki kugira ngo mumenye ukuri kose sivyo. Niko bimeze kuko zabari tubanza tukarindira. Cameraman, fresh? Sasa wewe tulia kwanza nikuoneshe. Nice. Hizi mango zino hugura. Hugura umunaiza masaa 6 ndakesi. Hano cha hejuru ntovye. Haja hatera imivumbura. Sawa bibi. Misa. Umeze neza. Turondera Sherine ni hari. Ni hari. Aramaje. Ari yo muntu. Ahaguke. Cyaye turazunguruka. Kugira ngo atungure. Merci beaucoup. Yes, bakunze Ashali TV twahashitse ariko mugumane natwe kugira ngo mukomeze murangene bimeze twashitse iwawe. Ariko kanasinda tuguma turi live kugira ngo mudukurikirane ntagire ikintu nakimwe kibacika. Ndakeka ninga akazi ni koroshe guys, akazi ni koroshe kabazo bana badukubise cyese ngo ibintu by'imivumbura. Wewe Oya nizari meze mu nzu. Sherine, ça va? No. Cameraman ngoja kwanza. Sherine twavugana ni wewe cyangwa se patwa? Tuje gukora interview nta na kimwe yageze umbwira se. No, umviriza. Umviriza. D'abord nanje ubona je ndondera senze Petere ko ari wewe. Iyo miya ko ari wewe. Wonyanze ikintu wonyanze. Nice twayaze none se wampaye adresse yo nga. None uje twara interview tane kimwe. Senze ko ari wewe. Okay. Reka twicare cameraman zimya kamera tumanze. Guys, wallahi ndatangaye sinenze ko ari uyu Sherine bavuga. Si Sherine batubwiye ari uyu. Guys, no.
oya frame oya nta nakimwe ntangayo ntukubona yo kumenga ihwanyu ninga oya niko tari wambwiye kariya ntavuga ari none hari kibazo siko star siko musani unaogopa nini guys je ndatangaye iyi nkuru rero kwigiye kuryoha sasa ntabasha ntabashitsi nitubakira oya twe nta kibazo frame on peut bouger on peut boyaga none yesu sasa twende mukabari oya dushobora handi tucara handi okay abaye interview zabaye mukamenya none unatupeleka mukabari twaye mukabari oya ngo tugende kwicara handi hano frame sawa c'est bon nta kibazo ndagutwaze ntebe imwe none kamera zine kamera sivyo none aho ducaho iyo tugiye hari izindi je ndagutwaze zishareka nta nakimwe ambia nawe ga je sindi umushitsi namahoro bazaye wallahi namahoro yego kweli wose we na hofu hama ntumbwire yuko muzaye n'amakamera none kamera ndayifise nyene iki ni gikoresho cyane ngenda none nka telefone yanjye ngenda ni nka telefone yanjye ngenda none bibi ugira ukaraba karaba nibitamu lakini binauma yes bakunze ba Ashali TV nabashikiye aho mwantumiye ndetse naho mwashatse ko ndabashikira kugira ngo tumenye umuco wose ariko imbere ya byose gatubanza tumuramutse kwanza Sherine ko twamuteye gituma meze neza Sherine meze neza ndakomeye surprise komeye ngurumiwe gutubona surprise ibintu nacho meze bien ego Sheri nako Sherine wewe mvuze Sherine mwava mwibaza ikindi kintu ni Sherine rock ariko mu kugira kigufi navuga ati Sherine bon kugira ngo binyorohere anje kubandanya utuntu twanje wiriwe muduki hano wari muduki tugusanze uri muduki niriwe ntekereje bon connecte kuri telefone nta bindi YouTube ibintu nk'ibyo nyene no munsi wari off bon wari umunsi mwiza preba ntekereje n'ubu numva itiro numva umenga no kwigamira nuko mu naco c'est bon ego kitugenze no munsi sintinde guca kure hariya na canke hino ndibaza amakuru amaze kudushikira peut-être ushobora ko warabonye ikiganiro twakoresheje n'umuntu agwaye ndetse afise ingwara nini cyane sivyo ingwara itoroshe avuga neza yuko yoba yararozwe akarogwa amagara yo akavyimba tumaze kumushikira twebwe ko yaturondire kenshi twagenda twaramwitavye aratubwira histoire ingene vyo bavyaramugendeye ingene vyamufashe yuko vyamufashe buke akaja kwa muganga igihe kirekire bikanka ndetse akambwira ati akana karoge aranavuga ati umuntu we barandoze n'umuntu twarigeze guca mu rukundo niko koko kuza kurondera ko yaduhaye adresse dusanga peut-être ni adresse yo ngahi wanyu twatuzi ko ari mwebwe sinzi ko iki kigano mwarakibonye canke ntaco murara donc umuntu aragwaye haba magiye kumuraba acabaha adresse yaho mba jewe umu ex wiwe peut-être bibaze ko woba warabikoze bon urumva nivyo yibaza ntari sûr so sinibuka ko ari ejo canke hirya yejo menga link yaranshikiriye ngusanze niteramiye muhira ndaraba ndugurura ndavuga ati bapfu pure sana kabisa ahubwo muzomumpere pure sana nabonye ikiganiro ego sinzi rero ibindi urya muntu warabonye ikiganiro safa uramuzi canke ntawuzi oya sijya mbere vraiment hamwe n'umwihakana no bambeshe ndamaziba ndamuzi ntusijya mbere umubonye ariko wowe umuzi nkande kuri wewe canke umuzi gute ndabuzi nkande biko murasopa amajambo mani hari ibintu biri privé biri privé gusopa amajambo justement ni ibintu nyene bisanzwe bwa tugenda ndamuzi nkanaka kuri jewe kwa donc urumva niwe mwaje tuganire kuno munsi canke hari ibindi bintu ku ruhande kwanza ya we nyishira ivyo ndiko ndakubaza hanze ivyazanye navyo n'ivyo twabishikira turabiganira ko ari kibazo ndamuzi n'umugenzi umugenzi abagenzi batandukanye ya mentime ya ya mentime n'umugenzi turazi entertainment turamenyana na benshi turasinzi yego ariko turavye adresse yaduhaye yatubanye yaratubwiye yuko wamuteye ngwara yitwa Sherine urumva azabona shika ngoja kwanza imbona shika nkuru none rindi naraguha inkuru none kutwenga amazi kuri ko ari Sherine je namusavye adresse navuga ati je umuntu kugira ngo tiranwa muga rero nzi yuko muri iki gihugu muri ubu Bujumbura ni bande bitwa bashenye yamani voilà attention sasa ngoja ingwara ni mbimani ngoja sasa niyo mpamvu nanje bugiye nakubona natangara urumva unacheka mwenzako niyo mpamvu igihe nakubona jewe natangaye
uko akimbwira Sherine no bisenge n'ibintu bisanzwe bashene ni benshi arama adresse sinenze ngaho iwanyu rero ndaje nsanga ni Sherine Rock nzi w'umuririmbyi kazi ufite gwa adresse ahanyene abantu bari ariko kandi re biciye bihurirana na adresse yampaye ni wawe none gosha kandi usanzwe umuzi ukashumya ko usanzwe muzi nange yari kwiyenze bijya gusa ko gwaye bijya gusa yavuze mu kiganiro shobora gusanga harimwe n'ibindi none Sherine nivyo biri none telefone dusore mu kiganiro oyi kiganiro naje nakibonye kweri byanteye ikigongo ahubwo polisi sana ngo ngire none gute yari kwihenda akadoreza adresse itariyo kandi ndumva ko no kumenyana muzi nange uya kumenyana n'ibikise bon kumenyana iyi entertainment ni atarishoboye guhura n'umuntu hajya kakubwira ati Sherine wenda kuzi ukanasanga mbere n'ikindi gihe muhera kuramukije ko yakunze kubona YouTube hena he sawa ariko aya makuru tutabeshanye aya makuru ndazi urayazi uri kushaka guca hirya no hino nabibonye link yanshi ariko je cyashaka rombwire neza ubugenzi mwari mufitanye n'umugenzi umeze gute uramaze kuja kumura kuva gwaye mbara umujama wawe aya makuru kweri yanshikiriye nko kunyene YouTube na YouTube gucanye uretse ko gutembera je atari kirenga byanshikiriye uko nyene ndavuga ati twarigeze guhurira ahantu nace ndabibona yuko sina Mosijambe ndamubonye ngo ati polisi sana sinzire uravuze nimero yiwe bon ego umaze kubona ko kwaye wigeze umurona navuga ati monami bimeze gute wagwaye kuva ryari hari ibintu usanga umenga sinashatse kuzinjiramo cyane no kubera je nari busy nanje n'ibindi bikorwa byinshi usanga umuntu ariko arakora ndavuga ati polisi sana kabisa ati yes bakunze ba Ashali TV jewe murabizi neza yuko jewe ntakunda guca hirya no hino imvuga reka aravuga no kuntu bimeze ndaze ntiwabona umugenzi wagwaye hama ngo wikawushe kumubaza kuri telefone gusa message bigaragara ko Sherine ariko aragoma kutunyegeza inkuru yose ariko Sherine tubwizanye ukuri sivyo tubwizanye ukuri kuko ikihari si ikintu gitowe tubwizanye ukuri Nyota Safi umuzi nkande ntutubeshe umuzi nkande ahubwo nkeneye mwebwe ngira ngo mu makuru kubera ko cyarinze kibazara ngahandi bazana ikintu kumenya nkeneye mu makuru uretse yuko ejo sinibuka neza umugenzi wanje umwe mutipe w'umujama yaragize screenshot andungikira na statut mbona ibintu ati yo baranyibutse bigenze gute bibona maze tune nibiki bon nibiki ko naje sinahuye statut nibiki arambaza ngo ahubwo nagira urabizi no yarenza gutagira yarenza gushaka muri statut urumva sinzi naje ayo makuru ndabona ko nabwo mumbwire byari basinzi banzu basi twemerere nimba byo bari kuri canka atari kuri mu mwarigeze gusohokana basi canka yarigeze kukurondera urazi ni hatari yagiye murira nyene sinzi menga byarashi umenga byarashitse ariko uvuze ati umenga sivyo nturishuwa yuko byarashitse bon ni hari ibintu nyene usanga bishitse yene giturumbuka vraiment sinibaza yuko sinzi n'ibintu byashitse nyene nimba byarashitse urugendo rw'urukundo rwawe na Nyota Safi kwari rumeze gute rwatanguye gute byagenze nayo kurabona yuko ntabwo tukiri kumwe ntabwo bon sinovuga ngo namwibagiye ariko sinzi nahana azukurukanye nagiye muri amastatut nanje ashikiriye uko nyene ama screenshot fara ariko avatu yuko dushika muri ivyo bintu vyiwe ngena gwaye abakunzi bari kwadukurikira bakurikiranye ndetse n'ikiganiro baratubwiye ati muratubariza base tubanze twumve kwanza ka histoire urukundo rwabo rwagenze gute gushika bishika kuri yoka ashobora kwimvira yo kari yo yarabimukoreye ahubwo naje ndatangaye kuntu mwoba canke ari abandi bantu avant yigeze kwatuma ko akababwira ati mbwene mumbariza uwi canke aracacisha nari siyo nawe nyene sinzi hama byarangiye nawe byagiye kurangira nawe uraza abantu yatari yaradekonye sana bamasino cyane nuko umuntu antushe hirya no tubwiye ati byarangiye ukuntu shira en detail bien byarangiye ujya mu type ni sinzi mani twaje kuvuga nawe twaje kuvugana mfisi ko kwabyinyi ndabizi ariko tubwire yagukoreye igiki kibi cyatumye urukundo rwanyu ruhera bon haje ibintu birangiza ibintu by'inkundo ni byinshi gusa wewe rero ashaho numva ntinya ari ibintu nonavugira no ngaha anya gusa n'umuntu mubi sana mani n'umuntu mubi n'abantu bameze nkawe mabwo ndabivuga bwe n'abantu bameze nkawe bagabanure babihebe imagine umujama disons ko wena cameraman murabajama sivyo imagine umuntu akure sinzi ni nakagaye karenze sana gute habaye iki be open uguruka tubyire bon ya oyaba hari ibintu bitari byo kuzana ngaha deja ni private life ariko yarinjiriye abajama man imagine umujama yafuma bi yagenda hanzi hantu ntazi ntabona ntashobora kubona nakagaye karenze imagine umuntu w'umugenzi kandi abagenzi batandukanye yumvuga ati n'umujama ariba ugasanga sinzi
bisigura neza yuko ukuri kose turakuronse yuko ni Sherine Rock yigeze kuba mu rukundo na Nyota Safi hama birangira nabi tumaneza ko vyaheze ni nako Nyota Safi yatubwiye ko vyaheze na nyene histoire ni yindi nyene sasa bisigura neza yuko uwo yadutumiye ko nitwahushije inzira ni wa wundi nyene sava ndibaza ko turatahona Elma Love Mari ndi hano no munsi guys ndabazanira inkuru ego Sherine tubwire inyuma y'urukundo kwanyu kurangira mwarigeze musubira kubonana n'umunsi n'umwe kugira ngo murangize ikibazo nta mpamvu ikibazo kirangire gute d'ailleurs amenye yuko je nta kibazo mfitaniye nawe abandaye natujya tunaniya kuri tujya ndatwite gute bisa niho rero bon si nimuvuge ngo ndatukanye no I'm sorry nta mpamvu nimwe yo gutuma ndamurondera no umuntu muto cyane gusa sinzi ego ariko inyuma y'ico kibazo je ndazi neza yuko nk'amakuru turonka kuva yuyiwe hari amajambo mabi wagiye umubwiye ndetse ijambo rikurikira umuntu waramubwiye ngo uzomukorera ikibi atazopfa yibagiye nicyo jambo rikuru cyane yaduhagarikiyeko ndibaza nese iryo jambo warigeze kuri mubwiye bon ivyo bintu wasanga ngira ibugisha vuni hatarushoye gusanga ryari shavushoye gusanga ryari iki ariko nyene ivyo nimba vyarahabaye aratahura ko ngira ryari shavu ko nawe nyene ndibaza yuko atahura nimba mwaravuganye nawe aratahura yuko yakoze amakosa ndanka umuntu angaya in my life yaradutumye ati nimwamushikira genda mu musabire munafukame kugira ngo aze basi sivyo aze amfashe ambabarire ankure ko iki cyaha iki kikogwa yanshizeko uko araremvye amaze 6 mois donc rero mu bisanzo mwaje ngaha ntimaje kurondera amakuru mwaje kunyagiriza ko bo oya ntitwaje kwagiriza ahubwo twaje kurondera amakuru twumve biciye mu mizi sivyo biciye mu mizi tubice mu mizi twumve neza intandaro y'ujya muntu kugwara yari ihe ko yatubwiye ati intandaro yose ni Sherine okay reka nanze renda aho amakuru urya kata gahungu I'm sorry yagendana reka tubifata nta kibazo yagendana n'abakobwa benshi cyane sinzi impamvu mushoboye kuba mwagiza ahubwo muragenda mubaza ati tubwire undi muntu mwamwanumbaze ntumbaze yoba yarasinzi yagendana n'abantu benshi bacane sinzi impamvu yumvireje ahubwo navuge ko ari nkumbu kuko ndabizi yuko ngira nyacu gwako ngira bose guys this is too much ibintu biko biragenda neza nkuko twabyifuza ariko peut-être turashobora kubandanya turondeza ariko Sherine inyuma yuko muhebanye sivyo nko mu ex wawe uramenye makuru yiwe kwaye kandi ndazi warabimenye ko yagwaye sivyo warabimenye ko amazi yose yabimenye ryari ego nta migenderanire yanje na aratubiye ko amaze kurungika abantu benshi abagenzi abo muri famille kugira ngo baze kukurondera ngaha telefone waramublotse sivyo telefone waramublotse ariko arakurondera kugira ngo ugende agusaba ikigongwe basi ayo makuru umva ayo makuru nanje ndayafise uko nyene urahura n'abantu mwavuga ati bambwira ni vya bindi none umuntu utazaraje kubwira ati ngari vyenze muri entertainment va vuga ati oya nibisanzwe ndamaze kuvyumva ngo hewe ngo rega ngo ramenena ega n'ujye umuntu yandunkiye statue ejo ngo rega ramerewe nabi none yamerewe nabi gasha none je ndi muganga gasha ndamuvure je sindi muganga ivyo nibindaba c'est vrai ari umuntu yanaje gari je nari nsohotse juste ngiye gufata taxi hajya hepfo duhura n'umuntu ngo iki ngo ni Sherine wego nibiki ibintu sinzi sinahuye ariko nta makuru ufise nagenda rondera ahandi mane uwo guhuza nawe ko iki kintu kini kirego gikomeye cyane hajya ikintu cy'uburozi no muri guverinoma nticemerewe sivyo nticemerewe uwo guhuza nawe kugira ngo basi murangize atahure neza ko atari wewe iyo bagize na n'umupolisi nararemze je ndifuza ko no bahuza bazi ndifuza ko no bahuza kugira ngo basi umwemeze ko atari wewe ahubwo uramwereka asoma ama commentaire ndaza gukomanda mbwira ati polisi anamerewe nabi commentaire ntacyo yofasha vyo bavyiza muhuza bon arazi na ahubwo arananye ngira ndaza kumublokera no munsi arananyandikira ndambwiye ati urondere muri ntuze na ntuze urabaza abo bose arabazi mu bisanzwe ahubwo uronderere muri bari yamve muje mve maji wabonye natambuka mbona hatambuka ngo hagira ngo nigitenge ngo barasiga yambara igikombe cyangwa ibaza hama uko kunaceka wala oya nibisanzwe nyene nibisanzwe sinzi ko ari byo daye mugavyo bari byo naho urumva reka ntabo none yana kundi yangari oya Sherine umviriza turongeye tugane kandi tuganira imbere ya kamera ariko tube vraiment tugira abantu b'ikinyabufura kandi dushiremo ubuntu si warabikoze ndabizi neza yuko deception irababaza sivyo deception umuntu wese ahemukiwe ndaza atezwa kubabara ariko sio mpaka mufie kwa hiyo point guys mane none muri ko murabenyagiriza nta byonzi nta makuru munamuroga mwanaume mwenzangu wala fuck oya umviriza tu as un peu sérieux so
nagira arabaho gagende yivuze canka arondere mu bandi bakobwa vyo kwanza niyahe impamvu yatumye mwiyumvira jewe gute koma rega mwaje kunyagiriza rega je siniyumviriye wewe ikiganiro kiraheze ni oyarinda jewe siniyumviriye wewe sivyo je siniyumviriye wewe jewe nakurikiye adresse nahawe mugabo ndahasanga wewe bo muramubwira asubire nimba ari ivyo vyonye nagwa yasubiye yumvire neza Serine ivyo bintu nta makuru mfise kandi nta mpamvu nimwe bon sinzi canka arankumbuye akeneye kumubona mubwire vraiment yaragukumbuye tugende basuje kumara basi ndabahuza mfise akazi kenshi mfise ibintu byinshi mba ndimwo ntuvuga yuko nta mwanya uhari hama rero amakuru nkuko mwaje kuyarondera ngaha mubandanye muyarondera n'ahandi kandi ikintu nogenda mvugiye ngaha ndabasavye ikigongo sinzi kara abantu atuma sinzi kara abantu mutuma mwebwe bazanga bashahumwe kugira nahindutse umurozi rero gabashahumwe none nibiki nivyo nkene kumenya ariko bishobora pitete bishobora kuba byarahabaye you never know bijya nibisanzwe nimba no banavuze uko njye ari kubera ishava ubwo amabare cyane ntaco tugipfana nta nigihari I'm sorry okay agwara kira agende yivuze urumva nyene yes bakunze Ashali TV murumva neza yuko ibintu bitaye kubiragenda fresh nkuko twavyifuza peut-être nenze ko no musingina ndagitoreye nyisho ariko nikimeze neza nkuko tugishaka kandi urabizi ntituriko turagira ntituriko turafonsa kuko sindi mu gipolisi cy'inyamabi kugira ngo umuntu ndamwemeze icyaha ariko nagiye kubaza kugira ngo menye ukuri that's why mfata ukuri ambwiye kugira ngo nkorere kubinda ariko mbandanye ndondereza inkuru hirya no hino ndazi neza yuko very soon tuzoronka umuti wavyo so Sherine sorry nimba nagutejeje umwanya sister bon heureusement narinti muhira uretse ko nta kibazo bindi ndabibandanya gusa vraiment makuru mze murarama ko mutuze na what the hell kigana cyose kiretse mwana muje kunganiriza iyo munuga man bo nico kintu cyatumye mpagura kuno munsi wallahi kuko sinanze ko nje kurondera wewe ifo murabere mubandanye murondera ayo makuru canke muvyihorere ntumbaze ivyo mugiramo murabimenya gusa vraiment none munsi muzi ko muje kunesha umwanya nkuko vraiment I'm sorry nta nubwo nzabitaba kabisa ariko vraiment nzi yuko yandungitsi wawe you think rero wowe uje ndamuvure uje kunda bonsi ndagutawura yatubwiye ati mu munsi abiri asubira cyaho yaciye kugira ngo subire mbe mu buzi donc muranyagirije oya tuvuze vyabuze nabakunze ntibakurikiye kigani iri jamwe ko narivuze niko yarivuze acaho yaciye bishoboye kuba birefu ntabwo je ndumurozi muranyagirije mu bisanzwe si Sherine si jewe wallahi cyaciye kuri Ashali TV urumva ko obizana warusanzwe nzi okay warusanzwe nzi sivyo nta nahamwe warugeze kumbona ndakuzi umuririmbyi ndakuzi nandi umesha bakuneza kubimenya amakuru bacha baraguha yuko ndumurozi naroze umuntu ushurayazana igasenze ko ari wewe that's when wewe naganje natanga sana kubona Sherine c'est toi rero ayandi makuru yose numero wandondeye ko wayibonye amakuru ajanye nayo sinkeneye gusubira kuyumva sivyo sinkeneye gusubira kuvyumva ntabwo Yesu wenda go ndamba none nk'abantu baza kubibona uryamba bacaye bazanga ngo iki nibiki mani naronderera ahubwo narondera yandi makuru ejo haize amezi 6 gwasi kuko umbwiye haize imyaka je duherukana ryari narubirondera ivyo bintu duherukana ryari kugira ngo abe yo nyimbi haize amezi anga yamuheba nta nimvyo nibuka nta impamvu nantoye tuma ndavyibuka gusa haize igihe kinini sinumva impamvu yo bayiyumviriye jewe ahubwo ni handi murondera umuntu mani oya nta kibazo cette fois sinatekereje ariko la fois oya noneho ntimuze munagaruke ngahanye muzi ko ari ivyo musuye kumbwira mfise ibikorwa byinshi ndiko ndakora mwakoze kunesha umwanya Merci beaucoup yes bakuzi ba Ashali TV ikibazo kiracyakomeye kandi kiracyari kinini cyane ariko ndababwira neza yuko jewe sinzohagarika yituye benshi cyane baranka kuja kumwumviriza ariko je ko nahashitse nkanamwemereye ko nzogikurikirana sinzohagarika reka mbandanye nca mu zindi nzira ziwanye kugira ngo numve menye neza ukuraho kure kwa Sherine natubwiye tije twarakundanye c'est vraiment ko yarakundanye n'abandi benshi cyane sinomenya ashobora kuba atarije wari wundi yabimukoreye asa trafise no kurondera abandi twasubira kumubaza ati tubwize ukuri namba yaratubeshe tukabimenya yari Elma Love mwari muko bisanzwe ndi kubatoreza inkuru kuri tere nkaho yongene twasiragorinze sana duca hariya na hariya ariko ndabwira neza yuko je sinzohagarika nzoguma ndabarondera inkuru behind the camera da Silva yes Sherine utubabare cyane kuba twaje kugora sister nzongeye kusumuzika mbona sirika sasa acha kusirika bastari ivyari bikuze ntiwabirangije zimya kamera mutahe yavuga basi ndakubandanirize nta makuru mfise yo kukubwira zimya kamera mutahe yes asante sana watu wangu tunawapenda sana